Ndabahaye mwirwe mwese nshuti banywanyi bacu mwebwe mubana natwe mu biganiro n'amakuru tubatunganiriza ngaha kuri Iyakure Official. Iyakure Official ni imboneshakure imwe rudende ibashitsa ko amakuru yizewe, amakuru atosoye, amakuru aba yatohojwe n'itsinda ry'abamenyesha amakuru b'inzobere mu karere k'ibiyaga binini, maze tukayabashikiriza mu buryo bwihuse. Turi kw'igenekerezo rya 31 ukwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi 2026. Sangwa kaze muri aya makuru yacu. Muri aya makuru yacu ndababwira ko ibintu bikomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi. Abategetsi bakomeye batangiye guhungisha imiryango yabo. Abasirikare bakomeye nabo batangiye guhungisha imiryango yabo. Abagwizatunga bakomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi nabo batangiye guhungisha imiryango yabo kubera intambara ikomeye cyane barimo gutinya ko yabigiye kwaduka mu gihugu cy'u Burundi. Kuri iyi nshuro noneho ibintu byakomeye. Igisirikare cy'u Burundi cyafashe ingingo ikomeye cyane yo kwambura pasiporo zisanzwe abasirikare bose. Nta musirikare wemerewe kuva mu gihugu cy'u Burundi. Amabwiriza yamaze gutangwa. Hari ubwoba bukomeye cyane ko abasirikare bakomeza gutoroka igisirikare. Muri iyi minsi mu gihugu cy'u Burundi ubwoba bw'intambara burimo kwiyongera. Abafite amahera bose barimo kuva mu gihugu cy'u Burundi. Hari ubwoba bw'intambara ikomeye cyane yabigiye kwaduka mu gihugu cy'u Burundi. Bamwe baratinya ko M23 yabigiye gutangiza intambara ikomeye mu gihugu cy'u Burundi. Abandi baratinya ko inyeshyamba za Red Tabara nazo zaba zigiye gutangiza imirwano ikomeye igamije kuvanaho ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Ingingo zikomeye cyane zirimo gufatirwa mu gisirikare nazo zirimo gutera ubwoba abanyagihugu ndetse n'abagwizatunga bakomeye cyane mu Burundi. Kuri ubu ngubu abagwizatunga barenga 20 baramaze guhungisha imiryango yabo. Ndababwira babagwizatunga bakomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi. Amakuru yizewe kandi aremeza yuko abategetsi bakomeye nabo bamaze guhungisha imiryango yabo. Abagore babo ndetse n'abana babo bamaze kuva mu gihugu cy'u Burundi. Biribonekeza ko ubwoba ari bwose. Hari ubwoba bw'intambara ikomeye cyane yabigiye kwaduka mu Burundi. Amasoko yacu mu gisirikare cy'u Burundi aremeza ko muri iyi minsi abasirikare benshi cyane nabo barimo gutoroka igisirikare maze bakigira mu bihugu by'amakungu. Ibingibi kandi birimo kwiyongeraho abarundi benshi cyane barimo kuva mu gihugu cy'u Burundi. Benshi baravuga yuko bafite ubwoba bw'intambara ikomeye yabigiye kwaduka mu gihugu cy'u Burundi. Amakuru yizewe tuvana mu gisirikare ndetse no mu nzego zijejwe abinjira n'abasohoka aremeza ko abarundi benshi cyane muri iyi minsi barimo kuva mu gihugu cy'u Burundi. Amatohoza yizewe kandi yakozwe n'igisirikare yemeza ko abarundi bafite ubwoba bw'intambara ikomeye kubera amajambo ya Generali Ndayishimiye. Muri iyi minsi Generali Ndayishimiye yagiye avuga yuko Uburundi burimo kwitegura intambara ndetse akarikokereza akavuga yuko u Rwanda rushaka gutera Uburundi. Ndetse Generali Neva yateguje abasirikare biwe ababwira yuko bagomba kuryamira amajanja. Yateguje imbonerakure ndetse ateguza n'abarundi bose ababwira yuko bagomba kuryamira amajanja maze bagahangana n'igihugu cy'u Rwanda. Aya majambo yose ngo yarateye ubwoba abene gihugu ndetse ngo babonye ko intambara ikomeye yabigiye kwaduka mu Burundi. Benshi rero bafashe ingingo yo guhunga. Abategetsi bakomeye nabo batangiye guhungisha imiryango yabo. Umwe mu basirikare bakomeye yaganiriye n'umumenyeshamakuru wacu Ildefonse Habyarimana
yamubwiye ko abagwizatunga bose bo mu Burundi imiryango yabo bamaze kuyihungisha. Abategetsi bakomeye muri CNDD FDD nabo ngo imiryango yabo bamaze kuyihungisha. Imiryango myinshi iba muri Tanzania, iyindi yagiye muri Kenya, abandi bibera ku mugabane w'Uburayi. Amakuru yizewe kandi akemeza ko nabo mu muryango wa Ndayishimiye benshi bamaze kuva mu gihugu cy'u Burundi. Amakuru akavuga yuko intambara ikomeye cyane irimo gututumba ariyo irimo gutuma abaturage benshi cyane baratanguye guhunga igihugu cy'u Burundi. Mu gisirikare cy'u Burundi hari abasirikare benshi cyane bagiye batangaza ko bahunze, bakavuga yuko inzara imeze nabi mu gisirikare, ndetse bakavuga yuko ubukene burimo kunuma, bakavuga yuko agashahara baronka mu gisirikare kadashobora gutunga imiryango yabo. Abandi bakavuga yuko badashobora gukomeza kwita kuri songoye bajya kurwana intambara muri Kongo. Abasirikare benshi cyane muri iyi minsi baratorotse igisirikare maze bava mu gihugu cy'u Burundi. Bamwe bagiye Dubai, abandi bagiye mu bihugu bibanyi by'u Burundi. Nyuma yaho bigaragaye ko abasirikare b'u Burundi barimo gutoroka igisirikare, igisirikare cy'u Burundi cyamaze gufata ingingo ikomeye. General Prime Niyongabo utegeka igisirikare cy'u Burundi yamaze gutanga amabwiriza akomeye cyane ko nta musirikare wemerewe gutunga pasiporo ordinaire, pasiporo isanzwe. Abazifite bose bagomba kuba bazisubije bitarenze igenekerezo rya 10 ukwezi kwa kabiri. Iri ni itegeko rikomeye cyane ryavuye mu burongozi bw'igisirikare. Nta musirikare wemerewe gutunga pasiporo. Iyi ngingo igamije kubuza abasirikare bose mu gihugu cy'u Burundi kuva mu gihugu cy'u Burundi bajya mu bihugu by'amakungu batabanje kwaka uruhushya abarongoye igisirikare. Iri tegeko rero riri mu rwandiko rukomeye cyane General Prime Niyongabo, umukuru w'igisirikare cy'u Burundi, aherutse kurungikira indongozi zose mu gisirikare kugira ngo babimenyeshe abasoda bose. General Prime Niyongabo avuga ko nta musirikare n'umwe ugomba gutunga pasiporo isanzwe. Avuga ko abasoda bagomba gutunga pasiporo z'akazi mu gihe bagiye kurungikwa mu makungu, kandi bava mu butumwa bw'akazi izo pasiporo zabo bakazisiga ku kibuga cy'indege. Mu gihe rero bishitse umusirikare agashaka kwerekeza mu bihugu by'amakungu, agomba gusaba uruhushya rukomeye cyane urongoye igisirikare cy'u Burundi, maze igisirikare cy'u Burundi nacyo kikamusabira pasiporo isanzwe, iyo twita pasiporo ordinaire. Nta musirikare ugomba kwisabira pasiporo ordinaire, ndetse nta n'umusirikare yemerewe kuyitunga. General Prime Niyongabo ategeka umusirikare wese utunze pasiporo ordinaire cyangwa urundi rupapuro rumufasha kuva mu gihugu cy'u Burundi ko yoba yamaze kubitanga mu biro by'igisirikare bitarenze igenekerezo rya 10 ukwezi kwa kabiri. General Prime Niyongabo avuga ko iyi ngingo igamije kubuza abasirikare kuva mu Burundi ndetse no gukomeza kujya mu bikorwa byabo badasabye uburenganzira igisirikare. Nta musirikare n'umwe, yaba generali, yaba koloneli, yaba majoro, yaba kapiteni cyangwa se abandi basirikare batoya, nta wemerewe gutunga pasiporo ordinaire. Bose bagomba gutunga pasiporo z'akazi kandi bakazironka ari uko barungitswe n'igihugu cy'u Burundi mu butumwa bw'akazi hanze y'igihugu. Ibi byose rero birerekana ko nta musirikare azongera gutoroka u Burundi mu gihe azaba akiri mu gihugu. Amakuru yizewe ndimo kuvana mu gisirikare cy'u Burundi aremeza ko iyi ngingo ya General Prime Niyongabo igamije gukumira abasirikare. Muri iyi minsi abasirikare bari barimo gutoroka igisirikare maze bakigira mu bihugu by'amakungu. Kuri iyi nshuro rero ngo bizagorana.
abazatoroka ni abazaba barabashije kuva mu gihugu cy'u Burundi bafite za pasiporo z'akazi, izo twita pasiporo do service. Naho abasirikare bakiri mu Burundi bizagorana cyane rwose. Generali Prime Niyongabo yamaze gufata ingingo ikomeye cyane. Muri aya makuru yacu ndababwira ko intambara ikomeye cyane igiye kwaduka mu gihugu cy'u Burundi. Ndasubiramwo, intambara ikomeye cyane igiye kwaduka mu gihugu cy'u Burundi. Za nyeshyamba za Red Tabara zamaze kwinjira mu gihugu cy'u Burundi. Ndasubiramwo, abarwanyi benshi cyane ba Red Tabara bamaze kwinjira mu Burundi. Ibyago by'intambara ikomeye cyane bikomeje kwiyongera mu gihugu cy'u Burundi. Kuva ku igenekerezo rya 27, abarwanyi benshi cyane ba Red Tabara binjiye mu gihugu cy'u Burundi. Ku mugoroba w'igenekerezo rya 30 nibwo bano barwanyi benshi cyane bagaragaye barimo kwerekeza mu ishyamba ry'ikibira. Ubwoba ni bwose mu baturage b'u Burundi. Inyeshyamba za Red Tabara ziravuga yuko zigiye gutangiza ibitero bikomeye cyane bigamije kuvanaho ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Ku munsi w'ejo abaturage bo muri Cibitoke, muri komine za Mabayi ndetse na Bukinanyana baravuga yuko biboneye abarwanyi benshi cyane barimo kwerekeza mu ishyamba ry'ikibira. Amakuru rero aremeza yuko Red Tabara yamaze kwinjira mu Burundi, ndetse mu minsi mike cyane intambara ikomeye cyane igiye gutangura mu Burundi. Ku munsi w'ejo ku igenekerezo rya 30 ukwezi kwa mbere, abaturage bo muri Cibitoke baravuga ko babonye imirongo miremire y'abarwanyi ba Red Tabara. Izi nyeshyamba zari zifite ibikoresho by'intambara, ndetse byagaragaraga yuko zino nyeshyamba zishonje. Hari imirima y'ibigori zino nyeshyamba zagiye zica, ndetse bikavugwa yuko abaturage bamwe bamwe bo muri Cibitoke bagiye batanga ibifungurwa kuri zino nyeshyamba. Hashize iminsi ubutegetsi bwa Gitega burimo kwikanga inyeshyamba za Red Tabara. Kuri iyi nshuro rero inyeshyamba za Red Tabara zamaze kwinjira mu gihugu cy'u Burundi. Ibigiye kubera mu gihugu cy'u Burundi biteye ubwoba. Nimwitegure intambara ikomeye cyane igiye kubera mu Burundi. Inyeshyamba za Red Tabara zimaze iminsi zivuga yuko zigiye gutangiza ibitero bikomeye cyane bigamije kuvanaho ubutegetsi bw'igikenye bwa Generali Ndayishimiye n'umugambwe wa CNDD-FDD. Muri iyi minsi ubutegetsi bwa Gitega bwagiriza igihugu cy'u Rwanda ko ngo gifasha bano barwanyi ba Red Tabara. Generali Ndayishimiye mu magambo yagiye atangaza yavuze yuko Red Tabara ifashwa n'u Rwanda, ndetse Ndayishimiye akikoma cyane igihugu cy'u Rwanda avuga yuko gitoza urwaruka maze bakajya muri Red Tabara bagamije guhungabanya umutekano w'u Burundi. Generali Neva kandi amaze iminsi yivovota avuga yuko azarwana n'u Rwanda. Akavuga yuko u Rwanda rufite imigambi yo guhungabanya umutekano w'u Burundi bakoresheje zino nyeshyamba za Red Tabara. Muri iyi minsi inyeshyamba za Red Tabara zamaganye aya makuru y'ubutegetsi bwa Gitega. Red Tabara yavuze yuko idakorana n'u Rwanda, ndetse yamaganiye kure ibitangazwa na Generali Ndayishimiye. Mu itangazo ryashizwe ko umukono n'umuvugizi wa Red Tabara Bwana Patrick Nduwimana, yavuze ko nta mikoranire na mikeya iri hagati ya Red Tabara n'igihugu cy'u Rwanda, ndetse ngo u Rwanda rwagiye rucakira abarwanyi ba Red Tabara maze bakarungikwa mu gihugu cy'u Burundi. Ngo ntabwo rero u Rwanda rwari kohereza abarwanyi ba Red Tabara mu gihugu cy'u Burundi iyo biza kuba koko ari ukuri Red Tabara ikorana n'igihugu cy'u Rwanda.
ngo ntabwo u Rwanda rwari gutanga abarwanyi ba Red Tabara bari bafatiwe mu bice bya Nyungwe. Mu gihe rero General Ndayishimiye avuga yuko u Rwanda ari rwo rufasha Red Tabara, Red Tabara ya nyayo yamaze kwinjira. Abarwanyi ba Red Tabara bo bamaze kugera mu ishyamba ry'ikibira. Amakuru dufite aremeza ko abarwanyi benshi cyane kandi bafite intwaro zikomeye bamaze kugera mu ishyamba ry'ikibira. Bamwe bavuye muri Kivu y'Epfo, abandi nabo bari basanzwe bari mu ishyamba ry'ikibira. Amakuru yizewe akemeza ko Red Tabara igiye gutangiza urugamba rukomeye. Intambara ikomeye cyane igiye kubera mu Burundi. Ibitero bikomeye cyane byo kuvanaho CNDD-FDD bigiye gutangirira muri komine za Mabayi mu bice bya Cibitoke, ndetse amakuru dufite aremeza ko ibitero bikomeye cyane bizibasira umujyi wa Bujumbura. Red Tabara yambariye urugamba. Za nyeshyamba General Neva atinya cyane zamaze kwinjira mu gihugu cy'u Burundi. Barundi kazi, ndabamenyesha ko ibintu bigiye kuyangara. Za nyeshyamba zigomba kubohora abarundi zamaze kwinjira mu gihugu. Red Tabara nayo iravuga yuko igihe cyo kubohora abarundi cyegereje rwose, ndetse ngo kirageze. Ibitero bikomeye cyane byo kuvanaho CNDD-FDD bigiye gutangizwa irya nino mu gihugu. Abene gihugu bo muri Cibitoke baravuga yuko abarwanyi benshi cyane bageze muri Mabayi na Bukinanyana, maze bakajya mu mirima y'ibigori bagatangira kubirya. Biravugwa yuko bano barwanyi bari bikoreye amasasu, abandi bafite inkoko z'imisada, ndetse ngo bamwe mu baturage bo muri Mabayi batanze ibipfungurwa kuri zino nyeshyamba. Hari urwaruka rwo muri Mabayi na Bukinanyana rwatwaje zino nyeshyamba amasasu, ndetse biravugwa yuko abajene bamwe bo muri Mabayi na Bukinanyana batangiye kwiyunga kuri zino nyeshyamba. Ibintu ntabwo byoroshye rero, biribonekeza ko intambara ikomeye igiye gutangira mu gihugu cy'u Burundi. Imirwano karundura igiye kubera mu Burundi. Red Tabara yambariye urugamba kandi iravuga yuko igomba kuvanaho ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Mu gihe rero abarwanyi ba Red Tabara bamaze kwinjira mu Burundi, ayandi makuru aremeza ko ubutegetsi bwa Gitega ndetse n'ubutegetsi bwa Kinshasa nabo bakomeje gufasha inyeshyamba za FDLR hagamijwe guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Amakuru twamenye yemeza yuko ubutegetsi bw'u Burundi bukomeje gutanga intwaro muri FDLR. Ni nako bimeze kandi ku butegetsi bwa Kongo. Perezida Tshisekedi wa Kongo nawe akomeje gutanga intwaro nyinshi muri zino nyeshyamba za FDLR hagamijwe guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Amakuru dufite yemeza ko Burundi na Kongo barimo kwitegura intambara ikomeye cyane, ndetse bakomeje gutanga ibikoresho by'urugamba muri zino nyeshyamba za FDLR zirimo abasize bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 mu gihugu cy'u Rwanda. Zino nkoramaraso za FDLR zirimo kwitegura guhungabanya umutekano w'u Rwanda zibifashijwemo n'umutegetsi wa Kinshasa. Amakuru kandi aremeza ko ubutegetsi bwa CNDD-FDD nabwo buri muri iyi migambi mibisha yo gufasha FDLR hagamijwe guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Hari imyimenyerezo ikomeye cyane imaze iminsi irimo kubera mu ishyamba ry'ikibira. Inyeshyamba za FDLR zamaze kunywana n'igisirikare cy'u Burundi. Biriko birabera mu Burundi ni nabyo birimo kubera muri Kongo. Muri Kongo igisirikare cya FARDC cyamaze kunywana na zino nyeshyamba za FDLR. Mu Burundi nako niko bimeze.
Amakuru yizewe akemeza yuko ubutegetsi bwa Gitega burimo kurunda abasirikare benshi cyane ku mipaka y'u Burundi n'u Rwanda, ndetse Uburundi ngo burimo kwitegura intambara ikomeye igomba kubuhuza n'igihugu cy'u Rwanda. General Neva amaze iminsi atangaza amagambo y'intambara, amaze iminsi avuga yuko yiteguye kurwana n'u Rwanda, ndetse akavuga yuko yarwanye n'inkotanyi kandi ngo akazitsinda akazumutsa. Ubu ngubu rero ngo yiteguye guhangana n'igihugu cy'u Rwanda. Ibintu ntabwo byoroshye rero, biribonekeza ko Uburundi na Kongo bamaramaje mu migambi yabo yo gufasha FDLR hagamijwe guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Muri aya makuru yacu ndababwira ko ibirimo kubera mu gihugu cy'u Burundi ari ibintu biteye ubwoba. Ku mugoroba w'igenekerezo rya 30, abasirikare bafite intwaro zikomeye bateye urugo rwa Denise Bucumi Nkurunziza. Ndasubiramwo, abasirikare bafite intwaro zikomeye baraye bateye urugo rwa Denise Bucumi Nkurunziza. Uyu nguyu ni umugore w'umuhisi Petero Nkurunziza warongoye igihugu cy'u Burundi. Ku mugoroba w'igenekerezo rya 30, abasirikare benshi cyane bari mu modoka za gisirikare kandi bafite intwaro zikomeye bageze kwa Denise Bucumi Nkurunziza. Ibyahabereye ni akamaramaza. Muri kano gatondo k'igenekerezo rya 31, amakuru dufite aremeza ko Denise Bucumi Nkurunziza yamaze guhagarikwa n'inzego z'igisirikare. Ndasubiramwo, Denise Nkurunziza yamaze guhagarikwa n'inzego z'igisirikare cy'u Burundi. Biravugwa yuko abasirikare bamujyanye, bikavugwa yuko ari amabwiriza ya General Prime Niyongabo. Muri aya makuru yacu rero tugiye kurabira hamwe idonido akantu ku kandi ku byashikiye Madame Denise Nkurunziza. Ibyamushikiye ni akamaramaza. Hari amakuru akomeye cyane avuga yuko abasirikare barimo kugenda bashakira umuntu wese bakeka ko ashobora kubangamira imigambi yabo mu gihugu cy'u Burundi. Ibingibi nibyo tugiye kugaruka ko muri aya makuru yacu. Muri aya makuru yacu kandi turerekeza muri Kivu y'Epfo. Muri Kivu y'Epfo imirwano irakomeye cyane. Igisirikare cya Kongo ndetse n'igisirikare cy'u Burundi bongeye kugaba ibitero bikomeye cyane mu misozi ya Minembwe. Harimo kumvikana urufaya rw'amabombe. Indege z'intambara za FARDC zirimo kurasa mu gace ka Puwezero. Imirwano irakomeye cyane kugeza muri kano gatondo. Iyindi mirwano ikomeye cyane kandi irimo kubera mu kibaya cya Rusizi. Igisirikare cya Kongo gikomeje kumisha urufaya rw'amabombe mu misozi ya Sange. Amabombe menshi cyane arimo kumvikana muri kariya gace. Aya makuru yose rero niyo ngiye kubashikiriza idonido. Niba utarakanda kuri subscribe ndagusabye ngo ubikore rwose. Kanda kuri like ndetse usangiza abandi aya makuru yacu. Sangwa kaze rero muri aya makuru yacu idonido. Nkuko nari mpejeje kubibabwira mu mpfunyapfunyo, mu gihugu cy'u Burundi ibintu byayangaye. Ibintu birimo kubera mu gihugu cy'u Burundi ni akamaramaza. Nyuma y'amakuru akomeye cyane avuga yuko Ndayishimiye arembye cyane, ndetse ayandi makuru akavuga yuko Ndayishimiye yoba yaritabye Imana. Bunoneho ibirimo gushikira abategetsi bakomeye mu Burundi ni akamaramaza. Amakuru yizewe aremeza ko ku munsi w'ejo Daniel Gerase Ndabirabe yahagaritswe n'inzego z'igisirikare cy'u Burundi. Daniel Gerase Ndabirabe arongoye inama nshingamateka mu gihugu cy'u Burundi. Abasirikare bakomeye baramuhagaritse. Bikavugwa yuko byategetswe na General Prime Niyongabo urongoye igisirikare cy'u Burundi. Bivugwa yuko abasirikare bakomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi barimo gutegura umugambi wa kudeta.
Amakuru yizewe arimo kongeraho aremeza ko Daniel Gerase Ndabirabe yarekuwe muri kano gatondo k'igenekerezo rya 31. Ni nyuma y'ibiganiro bikomeye cyane yagiranye n'itsinda ry'abasirikare bakomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi. Daniel Gerase Ndabirabe yarekuwe. Inkuru ikomeye cyane rero imaze kongeraho iremeza yuko ku mugoroba w'igenekerezo rya 30 Denise Bucumi Nkurunziza ariwe wari utahiwe. Abasirikare benshi kandi bafite intwaro zikomeye bageze kwa Denise Bucumi Nkurunziza. Denise Nkurunziza ni umutambukanyi wa Pierre Nkurunziza, uyu nguyu yarongoye igihugu cy'u Burundi. Amakuru yizewe aremeza ko bano basirikare bagiye gusaka kwa Denise Nkurunziza. Ibintu byose babitereye hejuru, ndetse biravugwa yuko hari amadosiye bavanye kwa Denise Nkurunziza. Amakuru arimo kongeraho avuye muri CNDD-FDD ndetse n'amakuru arimo kongeraho avuye mu gisirikare cy'u Burundi aremeza ko amabwiriza akomeye cyane yo kujya gusaka Denise Nkurunziza yatanzwe na General Prime Niyongabo. General Prime Niyongabo niwe arongoye igisirikare cy'u Burundi. Bivugwa yuko General Prime Niyongabo akeka ko Denise Nkurunziza ngo yoba akorana n'abanzi b'u Burundi. Bivugwa yuko muri iyi minsi amajambo ya Denise Nkurunziza arimo gukorogoshora cyane ubutegetsi bwa Gitega. Denise Nkurunziza yagiye atangaza ubuhanuzi bukomeye, ubuvugishwa bukomeye cyane, ndetse akanebagura cyane inyifato y'abategetsi mu Burundi. Ubwo yari ari mu ishengero ryiwe arimo kwigisha ijambo ry'Imana mu byumweru 2 bishize, Denise Nkurunziza yavuze yuko indongozi zamunzwe na ruswa, ndetse avuga yuko Imana musumba byose igiye kuvanaho izo ndongozi maze igashyiraho izindi ndongozi zibereye bene gihugu. Nyuma y'aya majambo yatangajwe na Denise Nkurunziza, ubutegetsi bwa Gitega ntabwo bwabyakiriye neza. Denise Nkurunziza kandi mu bihe bitandukanye yagiye atangaza amajambo akomeye cyane yakorogoshoye ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Bivugwa rero ko Denise Nkurunziza yagiye gusakwa bikekwa ko ngo yaba akorana n'abanzi b'u Burundi. Abasirikare bakomeye cyane bageze kwa Denise Nkurunziza. Abasirikare bari mu modoka za gisirikare ndetse bafite inkoho bageze kwa Denise Nkurunziza ku isaa 12:30 z'umugoroba ku igenekerezo rya 30. Batangiye kwinjira mu nzu yiwe maze batangira gusaka ibintu byose. Ibintu babitereye hejuru, amavarize ndetse n'ibikapu byose. Amadosiye yose bayatereye hejuru ndetse n'ibyangombwa byose babimubajije. Biravugwa yuko hari amadosiye menshi cyane bavanye kwa Denise Nkurunziza maze bakayajyana mu nzego z'iperereza mu gisirikare. Hari za dosiye nyinshi cyane batwaye. Amakuru yizewe aremeza ko ku mugoroba w'igenekerezo rya 30 hari abasirikare bagumye kwa Denise Nkurunziza, ndetse urugo rwiwe rwaraye rugoswe n'abasirikare. Mu gatondo k'igenekerezo rya 31 biravugwa yuko abasirikare bakomeye cyane bakorera General Prime Niyongabo bacakiye Denise Nkurunziza. Denise Nkurunziza yerekejwe mu biro by'iperereza rya gisirikare. Biravugwa yuko Denise Nkurunziza yagiye gukorwaho amaperereza. General Prime Niyongabo niwe wategetse ko Denise Nkurunziza bamucakira. Amakuru ya nyuma arimo kongeraho aremeza ko General Prime Niyongabo arimo gushaka kwivuganira ubwiwe na Denise Nkurunziza nyuma y'aho inzego z'iperereza ziraza kuba zimaze kuvugana nawe. Denise Nkurunziza yafashwe. Denise Nkurunziza yajyanywe mu nzego za gisirikare. Biravugwa rero ko arimo gukekwaho ibyaha bikomeye cyane byo gukorana n'abanzi b'u Burundi.
Muri iyi minsi abasirikare bakomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi barimo gutegura umugambi wa kudeta. Muri iyi kudeta rero irimo gutegurwa mu gihugu cy'u Burundi, abasirikare barimo gucakira umuntu wese bikekwa ko ashobora kubangamira imigambi yabo. Hari amakuru twamenye yemeza yuko igisirikare gishaka gutembagaza ubutegetsi bwa Ndayishimiye maze bagashyiraho Generali Gervas Ndirakobuca batazira ndakugarika. Bivugwa yuko Denise Nkurunziza n'umuhungu wiwe baba bafite imigambi yo kubangamira ubutegetsi bwa Gitega. Umuhungu wa Denise Nkurunziza n'umusirikare yitwa Kari Nkurunziza. Muri iyi minsi nawe biravugwa yuko batarimo kumureba ryiza muri CNDD-FDD. Bikavugwa yuko Denise Nkurunziza yaba arimo gutegura imigambi mibisha nawe yo gutembagaza ubutegetsi akoranye n'abasirikare bakomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi ndetse na Kari Nkurunziza. Igisirikare cy'u Burundi rero kirimo gucungira hafi Denise Nkurunziza. Ndetse muri kano kanya turiko turavugana, Denise Nkurunziza yamaze gufatwa n'inzego z'iperereza mu gisirikare cy'u Burundi. Biranakekwa ko Kari Nkurunziza, umuhungu wa Petero Nkurunziza, nawe yaba agiye gutabwa mu mvuto yagirizwa ibyaha bikomeye cyane byo gushaka gutobera ubutegetsi bwa CNDD-FDD.